munsi rero hoba gusubiza amaso inyuma tukaraba icyatumye ubwa mbere Melchior Ndadaye nabo bagendanye bavuga ati turakwiye kwinjira mu Burundi bushasha, Uburundi buhagaze kwiyubahiriza ry'agateka kazina muntu, Uburundi buhagaze ku ntwaro nziza, ku ntwaro ibereye mu butunzi na politike. Tugasubira inyuma kandi tukaraba inyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye amabi igihugu cabonye, ahagaze ku kutemera ingendo ya demokrasi, ahagaze ku kutemera kubahiriza agateka kazina muntu. Hanyuma tukaraba ibintu vyiza vyagiye biraba, Abarundi bagiye barahuriza ko nk'amasezerano yarusha aho bemeye kubana, ibwirizwa shingiro ryatowe mu 2005, ibwirizwa shingiro ryatowe mu 2018, akaba yose yabaye amabwirizwa shingiro yagaruka kuri iyo ngendo ya demokrasi. Ivyifuzo vya Ndadaye Abarundi baracabifise, n'indongozi z'igihugu zirabigarukako, ariko nta woreka kuvuga yuko cyane cyane bigarukwako mu majambo abantu bakabihuriza ko yuko ari byo biteza kugenga igihugu, ariko mu ngiro ugasanga hariho udutosi tuza turaza by'ukuri ubona yuko tutaja muri iyo ngendo ya demokrasi, muri iyo ngendo y'u Burundi bushasha Ndadaye yari yipfuje. Hanyuma uno munsi tukagerageza kubona yuko ataterambere rishobora kuvugwa hatari iyo demokrasi, hatariho kubahiriza agateka kazina muntu, hatariho intwari ibereye, haba muri politike haba mu by'ubutunzi. Amahoro na demokrasi niryo shinge giterambere. Abarundi uno munsi barahuriza yuko inzego zitegerezwa kujaho, zitegerezwa kuba zatowe n'abene igihugu. Ni ikintu gikomeye, ni intambwe ikomeye, kandi ntawo bideha turabikesha urugamba Melchior Ndadaye n'abandi bari kumwe muri urwo rugamba rwa demokrasi, turabikesha abo bantu n'umugambwe wabo Sahwanya-FRODEBU.